Ndongeye kubaramutsa ntongera no kubakaze banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro ducisha kuri no chaîne yacu ari nayo yanyu ya YouTube Sheramatsiko TV. Nanone musubire musangwe kaze mwisango ry'amakuru twabateguriye, amakuru agiye kwibanda ku yariko aravugwa mu birabana n'umutekano. Muri ano makuru turaza kubabwira ibintu bikomeye cane ndetse n'icoba cyinshi cane kiri mu gisagara ca Bujumbura. Ni mu gihe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ariko harabera indwano zikomeye ziriko zirahuza igisirikare ca FARDC ndetse n'imitwe igifasha intambara harimwo FDLR ndetse na Wazalendo, aho bariko bararwana n'umurwi w'abaroberi wa M23, aho kuri ubu ngubu izo ntambara zikomeye cane. Tukaba twababwira yuko n'igisagara ca Bujumbura ngo kirashobora kwadukirwa n'izo ngwano bivanye n'amakuru turiko turakura mu masoko yacu. Tubibutse yuko leta y'u Burundi nayo nyine yarungitse abashirikare baba ibihumbi 10 mu gufasha igisirikare cha FARDC kurwana n'uwo murwi w'abaroberi ba M23. Ni mu gihe ubwo bwoba ari bwinshi mu banyagihugu bo ku mitumba ya Rukana na Mparambo muri komine Cibitoki, bavuga ko batewe ubwoba n'ingwano iriko iraba mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bashikiriza ko kuva kuri uyu wa kabiri hari amasasu menshi n'amabombe yumvikana ku nkengera z'uruzi Rusisi ahitwa Gatogota, Ruvungi na Kamanyora, aho bavuga yuko amakuru bafite ari uko iyo ntambara ishobora no kwadukira mu gisagara ca Bujumbura, aho indongozi zo muri Cibitoki zabujije abanyagihugu gusubira mu mirima yabo ngo bajye kurima. Ubwoba bukaba ari bwinshi cane mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru ahari, umutekano wongerejwe cane, abasirikare benshi bashirwa ku rubebe rw'u Rwanda na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ivyo kandi biri ko biraba mu gihe mu gihugu c'u Burundi Perezida adahari, ari mu ruzinduko yagiriye i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu birori vyo gusinya amasezerano y'amahoro hagati y'igihugu cibanyi c'u Rwanda ndetse n'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ariko nanone ayo masezerano akaba ateye impungenge bivanye n'uko bamwe n'abandi babona yuko ayo masezerano ashobora no kuba atagisinywe bivanye n'uko Perezida w'u Burundi ari mu baha inkunga FDLR yasize ikoze ihonyabwoko mu gihugu cibanyi c'u Rwanda. None bamwe n'abandi bakaba ariko baribaza ingene ari we aza kuba ari nk'indorerezi y'ayo masezerano. Bamwe n'abandi babona yuko ibintu bigiye gusubira kuyangara cane, aho bamwe mu basesangura politike ndetse n'ivy'umutekano bavuga yuko igihugu c'u Burundi kiri kuri tagete, aho umwanya n'umwanya umwansi ashobora kwinjira mu gihugu. Ni mu gihe umukuru w'igihugu c'u Burundi adahari nyine, ndetse n'urongoye inama nshingamateka nawe adahari, yagiye mu ruzinduko nawe mu gihugu c'u Burusiya, aho bamwe n'abandi bariko baravuga yuko umwanya n'umwanya ibara rashobora kugwa mu gihugu c'u Burundi. Uti vyose vyoba bimeze gute? Vyose nivyo tugira ngo tugushikirize muri ino nkuru twaguteguriye. Niba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe, wafyonda ko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri no mboneshakure mukunda muri benshi ya Iwacu TV. Tudatevye reka aya makuru yacu tuyatangura Sud Kivu. N'umuriro gusa, intambara zirakaze hagati ya M23 na FARDC, ingabo z'u Burundi, iminsi ibiri imbere y'isinwa ry'amasezerano y'amahoro i Washington. Bukavu kuwa kabiri Kigarama mwaka wa 2025, ku rubebe rw'u Burundi na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo no mu bindi bice vy'intara za Sud Kivu, amasasu menshi ariko arumvikana kuri uyu wa kabiri gushika kuri uyu wa gatatu Rusizi no ku misozi ya Katogota, Kamanyora, Kaziba, Rubarika. Abasivile n'abakomeretse bariko barahungishwa.
abarwanyi bariko barahunga nabo nyine, aho bamwe n'abandi bavuga yuko ibintu bitaba vyoroshe, amazu ariko araturirwa, abantu ibihumbi barahunga. Amasaha 48 imbere y'isinywa ry'amasezerano y'amahoro hagati ya Felix Tshisekedi na Paul Kagame i Washington, intambara yongeye gusutama ku rugero ruteye ubwoba. Tukaba twababwira yuko amakuru dukura amasoko yacu, amasasu menshi ku rubebe rw'u Burundi na Congo, ubwoba mu Rukana na Kamanyora kuwa kabiri mu gitondo gushika n'uno munsi, intambara ikaze iriko iraduka hagati y'uruzi Rusizi rugabura Uburundi na Repubulika Iharanira Rusangi ya Congo. Ihuza M23 n'ingabo z'u Burundi, iza Congo hamwe n'imirwi ya Wazalendo. Ibisasu bikomeye nivyo vyakanguye abanyagihugu bo mu Rukana muri komine Cibitoki. Intambara ya Bujumbura, intara ya Bujumbura Murantunga mu burengero bw'u Burundi. Intambara zikaze cane zabereye muri Katogota imbere ya Kamanyora, aho ingabo z'u Burundi, iza Congo na Wazalendo bahanganye na M23. Ibiharuro mfatakibanza vyerekana ko abasivile 3 bakomeretse, harimwo abana 3 bashikiriwe n'ibisigarira vy'ibisasu vyabasanze mu mihana. Abarwanyi basubijwe inyuma ku rubebe. Muri izo ntambara, bamwe mu basirikare b'u Burundi bajabutse Rusizi bahungira ku mutumba wa Gatoki mu Rukana nyene. Ingabo z'u Burundi zabankiye kuja kure, zibegeraniriza hafi y'inkengera y'uruzi mbere yo kubasubiza ku bindiro vyabo. Twahunze kuko M23 ifise ibikoresho twebwe tudafise, dusavye ko iyi ntambara ihagarara, niko umwe muri abo yavuze. Abanyagihugu bagumye mu ngo zabo. Ababa Ikamanyora, Itara, Ruvungi na Gatogota bagumye binyegeje mu mazu yabo, igihe ubwoba bwabateye ku rugero rutangaje. Walungu, Uvira, Kaziba, Sud Kivu mu muriro ukomeye cane. Mu bice vya Walungu na Uvira, intambara yatanguye kuva mu kwezi guheze. Iyo ntambara iri hagati ya AFC M23 n'abayishigikiye barwana n'ihuriro FRDC, Wazalendo, ingabo z'u Burundi hamwe n'abarwanyi ba FDLR, umurwi w'abahutu wo mu Rwanda wagirizwa kugira uruhara rw'ihonyabwoko ry'umwaka w'1994 bwakorewe Abatutsi. Guhera isaha 11:30 nizo z'igitondo, amasasu ntiyigeze ahagarara Ikamanyora, Gatogota, Nyangezi na Kaziba. Amashuri n'akazi vyahagaze, bivugwa n'umwe mu barongoye amashirahamwe yigenga. Amazu ariko araturirwa hamwe n'abakomeretse bari kubandanya kwiyongerekanya. Kubwo amasoko yaho nyene, amazu yaraturiwe muri groupement ya Butuzi, Ngando, Mwera na Muhumba. Abakomeretse babonetse Karembo. Intambara zabaye kandi hafi ya Karimbirwa, abanyagihugu bariko barahunga. Ababa Rubarika, Ruvungi na Katogota barataye imirima yabo bahunga berekeza hagati mu gihugu. Abantu bariko barahunga kubera uburakari bw'intambara. Imiryango yose iriko irata aho iba yiruka cane, niko abo mu mashirahamwe yigenga abandanya ashikiriza. Ifatwa rya Rubarika. Igisagara gikomeye ca Rubarika cafashwe n'abaroberi kuri uyu wa kabiri inyuma y'umutaga, nk'uko amasoko menshi yabwiye kimenyesha amakuru SOS Media Burundi. Abasirikare ba leta bamaze gutakaza inguvu kubera intambara, ntibashoboye kuzibira abagwanyi bari bafise intumbero
yo gucungera amabarabara muri iyo zone. Iyongerezwa ry'abasirikare benshi. Kamanyora abashinga intahe bavuga ko babona abasirikare benshi bajabuka baherekejwe n'ibirwanisho bikomeye harimwo amaburende. Baciye bashinga ibirindiro hejuru ya paruwasi ikarimbirwa no mu gice ca Kamonyi Rubarika, abandi nabo berekeza mu misozi ya Karunga. Imvo zatumye iyo ntambara yaduka ntizivurwako rumwe. FARDC yagiriza M23. Mu rwandiko ingabo za Congo zimenyesha ko M23 yatereye rimwe ku birindiro vyazo i Rubarika, Katogota na Kaziba. M23 yagiriza urunani FARDC, Wazalendo, FDLR, ingabo z'u Burundi. Uwo murwi w'abarwanyi uvuga ko aribo batewe mu gatondo ka kare. Bamwe muri Wazalendo bavuga ko aribo batanguje ivyo bitero. Hari bamwe mu bagwanyi bavuga ko batanguje igitero basubire kugurura Kamanyora. Intambara ikomeye, ivyononekaye ntibiramenyekana. Ikoreshwa ry'ibirwanisho bikomeye ryatumye hononekara vyinshi. Amazu menshi yarasituwe bituma abatari bake bahunga. Ivyononekaye ntivyari bwamenyekane. Intambara zisubiriye kwaduka mu karere imbere y'amasezerano y'amahoro i Washington. Uku kukwirirana kw'intambara kubaye mu gihe Kigali na Kinshasa bategereza gusinya amasezerano kuri uyu wa kane. Ni ku munsi w'ejo Kigarama i Washington, amasezerano y'amahoro bahujwe na Amerika. M23 umuhari wa kera w'abatutsi wasubiriye gufata ibirwanisho muri 2021 wageza Kinshasa kutubahiriza amasezerano yo kubasubiza mu buzima busanzwe. Kinshasa nayo yagiriza u Rwanda kubashigikira. Abarorerezi ba ONU Kigali ibita abatavuga rumwe n'u Rwanda, bavuga ko abasirikare b'u Rwanda baba 6,000 bari mu buseruko bwa Congo gushigikira M23. Leta y'u Rwanda irabihakana. M23 iri mu runani AFC rurongowe na Colonel Nanga yahoze arongoye Seni. Asa ishirwaho ry'igihugu ku ntara zigenga, ivyo nyine Colonel Nanga we ashaka. Uruhara rwiyongereye rw'u Burundi. Uburundi bwagirizwa ko bwarungitse abasirikare barenga 10,000 mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Congo kurwana n'uruhande rw'ingabo za Congo n'imirwi ya Wazalendo. Ibirego bishasha vya Kigali yagiriza RDC n'u Burundi ko bariko bararonsa ibirwanisho n'imyambaro FDLR, ikomeza ko ibaha imyambaro, masoro n'ibikoresho. Ivyo vyose Kinshasa iravyiyamiriza, Gitegayo ikigira ko itabizi. Washington hari ihangana mu migenderanire. Ibiro vy'abakuru b'ibihugu Burundi na Kenya vyemeje ko Evariste Ndayishimiye na William Ruto bazoba bari muri iyo nama i Washington. Ruto afatwa nk'utavuga rumwe na Felix Tshisekedi, bikaba bishobora gutuma ibiganiro vyari bisanzwe bidashemeye bibamwo ingorane zikomeye, bivanye nuko Ruto bivuga yuko adashigikiye Felix Tshisekedi. Ndayishimiye nawe akaba adashigikiye Paul Kagame y'u Rwanda. Ariho ibintu bishobora kubera ibintu bikomeye cane. Ico bikoze bamwe mu bari mu gisagara ca Bujumbura nk'uko twari babwiye, bari mu bwoba bukomeye cane bivanye n'ibisasu bimwe biriko birava muri Repubulika Iharanira Rusange ya Congo bikabashikako, aho amashuri ndetse
n'ubuzima busanzwe bwahagaze, aho umwe n'abandi babona yuko iyi ntambara Perezida Evariste Ndayishimiye yishoyemwo ishobora no gutandukira ikagera mu Burundi maze igihugu kigasubira kikagwa mu manka. Ivyo bikaba biriko biraba mu gihe umukuru w'inama nshingamateka atari mu gihugu, ari mu ruzinduko mu Burusiya, ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye akaba ari Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hakaba ariko haranavugwa icuka ca coup d'etat, ico bikoze bamwe n'abandi babona yuko Uburundi bushobora kuba bugira bugwe mu muriro ukomeye cane. Ni nyuma yuko bigaragaye yuko indongozi z'igihugu zitagira icyo zitwararitse kugira ngo amahoro n'ituze bigaruke mu gihugu, bahereye ku kugene nabo ubwabo muri CNDD FDD basanzwe barwana intambara ikomeye cyane mu bihangange vya CNDD FDD ndetse no mu bajenero. Ibi ngibi biruze guherera hehe? Mu kandi kanya turaza kubabwira bishasha tuzatumehejeje kuronka, ntimuze kuja kuri. Bibe vyiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.